ntacu. Reka soma umurongo w'ijambo ry'Imana ndavuga iminota 10 hama mace dusenga. Amen. Zambiri top zo mejeje banabwiye igikorwa mfise. Dusome Yosuwa. Imana irakundana narabi Imana irakundana narabibonye Imana irakundana narabibonye Imana ikura ku capu narabibonye Imana irakundana 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 narabibonye ayindi Imana nzokorera ayindi nzomanikira amaboko Komano umwanya we bimwe achejo ejo na hacu ejo sahacu ejo si dimanche sawa ijambo riravuga ngo bategwa n'abami batanu woraho abaneshesha iki rabyumvise ibi bintu bategwa n'abami batanu uhoraho abaneshesha urubura maze Adonisedeki umwami w'i Yerusalemu yumvise ingene Yosuwa yatsinze Hayi akarandura rwose akahagirira bona umwami waho nkuko yagiriye Yeriko n'umwami waho kandi yumvise ko Gibeyoni bifadikanije n'Abisirayeli bakabana aratinya cyane kuko Gibeyoni cyari gisagara gihambaye nk'ahari umugwa w'umwami mbere cyasumba Hayi kandi abantu baho bose barabahizi. Urumva icyo gihugu ukuntu cyari kimeze, abantu bo mu icyo gihugu bose barabahizi, yoba umugore, yoba umwana, yoba umugabo, yoba umusore, bose barabahizi. Ariko ngo bumvise amakuru y'ibyo Yosuwa yakoze abi Gibeyoni ngo baraza bifadikanya n'Abisirayeli. Usonye mu gice cy'icenda niho hakwereka ingene abi Gibeyoni ngo bakoze, ngo baragenda bambara impuzu zaheze. Haleluya. Bambara impuzu zaheze z'imishire, bambara ibirato vyaheze, ngo bafata imikuza ishaji bayishiramwo vino, bafata n'imitsima imaze kugwifira, baraza
basanga Yosuwa ahari, baramubwira bati twebwe turi abantu bavuye mu gihugu cya kure, twumvise amakuru y'ibyo wakoreye Yeriko na Hayi, rero twipfuza kwifadikanya nawe. Impamvu ubona twambaye impuzu zaheze ni kubera ko twagenze urugendo rurerure. Haleluya. Murazi ibi bintu bisobanura, singira umwanya kubivuga. Imana nishoboze ejo kumbure nzobivuga ko. Yesu ashimwe. Muri mwebwe mu bantu mwa mwaragiye ku bapfumu, hari umupfumu wagiye ngo usanga yambaye costume nkuko nambaye, yambaye neza, numwe kwijana sinzi, je sindigera nja ku mupfumu. Bambara imishire benshi 90 kwijana, bambara imishire, bambara impuzu zaheze, bakorera ahantu habi, n'umwuka w'Gibeyoni. Murabyumva? Nta mwanya afise kubivuga, nta mwanya afise kubivuga ko. Tugeze kuri 3. Nuko Adonisedeki umwami w'i Yerusalemu acatuma kuri Hohamu umwami w'i Heburoni, no kuri Piramu umwami w'i Yalamuti, no kuri Yafiya umwami w'i Lakishi, no kuri Debila umwami w'i Eguloni, uti nimuduge ino mumufashe muje gutera ab'i Gibeyoni, kuko bifadikanije na Yosuwa n'Abisirayeli. Nuko abo bantu nuko abo bami batanu b'Abamori umwami w'i Yerusalemu n'uw'i Heburoni n'uw'i Yalamuti n'uw'i Lakishi n'uw'i Eguloni bakoranira hamwe, baraduga n'ingabo zabo zose basagaza inyuma y'Igibeyoni, barahatera. Maze ab'i Gibeyoni batuma kuri Yosuwa ahari mu nsago Igirugari, uti ntuhebe abasabyi bawe, uti nuduge n'ingoga ubatabare ubavune, kuko abami bose b'Abamoni bo mu mugamba bakoraniye hamwe ngo babatere. Nuko Yosuwa ava Igirugari adugana n'ingabo zose z'abahizi n'abahizi bose bibishirira. Uhoraho abarira Yosuwa, aleluya, ati ntubatinye, kuko mbagabuye mu maboko yawe, nta muntu n'umwe muri bo azohagarara imbere. Aleluya. Nuko Uhoraho abarira Yosuwa atumva, ntubatinye, kuko abo bami bose uko ari 5 nta n'umwe azoguhagarara imbere. Mbega turafise amabuye 5 nayo kwica abami 5, ibihanda 5, wo kwica Majeya. Vuga amina cyane. Ntubatinye, kuko Uhoraho ari kumwe nawe. Sema amina. Asema 3. Ari amayakirije hari. Okay. Yesu ashimwe cyane. Ntubatinye. Tuvuga amina cyane. Amabuye 5 narababwiye agereranywa na kontina zingahe? Isi rifise kontina 5. Ni 5 waje cyangwa ni 6? Nibazana muri Amerika utabapika uko narijiwe, nibazana na Afrika urahonda. Haleluya. Nibava muri Asia urahonda, aho bari buzanane hose uramena mu izina rya Yesu Kristo, kuko ufise ibuye riseru. Yesu ashimwe. Bunye nasanze n'igihugu mwave bazanga ibintu byose nivyorganije. Igihugu kigira imigabane 5, habaho muri Nord, muri Sud, muri West no muri Est, no muri centre y'igihugu. Mugabo nanyumva neza, ni migabane 5. Bege ubu gihugu cy'u Burundi bagiye intara zingahe? Ubu ni zingahe? Ubu ni 5 nyene. Cyo kintu mwisi y'umwuka gifise cyo kivuga. Haleluya. Ningira amahirwe kumbure ejo canke mu ndwi kurikira tuzokivugako. Imigabane y'abadayimoni barafise ingene isi bayifata.
genda bafata uturere. Haleluya. Ngo ahagurukirwa n'abami batanu. Kuki batari batandatu, kuki batari bane, ariko bari batanu. Ngo barakorana bagira inama, baravuga ngo uyu mwami yishe Hayi gisagara cyose abantu akabica, Yeriko akayitsinda. Abatuye umugabo Yosuwa niyoroshe, reka dukorane tugire coalition, tugire urunani. Bariko barakoranya urunani rwo kukugwanya, ariko bokoranya urunani rumeze gute kukugwanya ntabwo bazogushobora. Ndakurahiye ntabwo bazogushobora. Hari umuntu ari hano arabizi neza ko ari urunani ko kumugwanya. Hari abantu bagize urunani rwo kukugwanya urabazi, bagize urunani rwo kukuroga urabazi. Umvise icyo ndakubwiye, Imana imbwiye ugiye kubatsinda nkuko Yosuwa yatsinze abami batanu. Bakoranye kugira ngo bagupangire ibirego n'ibyago bitandukanye. Umviriza kigiye kuba bako, ikintu kigiye kuba bako, sema mina. Bagiye gupfa ubiraba, bagiye guhura n'ibyago ubiraba. Yo, sema mina. Ubwo runani bakoze bwo kukuroga, nibagende bagura uburozi bwose bwo muri East Africa nubwo muri Afrika yose. Ndakurahiye buzobashongera mu biganza, buzobatwi. Ariko mwabantu b'Imana mwe tuvuga amina cyane. Mana we, reka kankomeze gatonya hanyuma dusoze. Umvise ngire byagenze ku murongo w'indi. Ngo nuko Yosuwa ava i Gilugali adugana n'ingabo zose n'abahizi bose bibishirira. Bibishirira. Kumbe ndabonye yasiroga aho bayikuye. Nta siroga muzi bwo kugishirira. Shirira. Uhoraho abayira Yosuwa ati nubatinye kuko mbagawe mu maboko yawe. Sema amina. Nta numwe muri bo azoguhagarara imbere. Nuko Yosuwa abahugira ataco binona. Haleluya. Kuko yarazi ijoro ryose avuye i Gilugali. Mwari muzi ko muri iri joro Imana yari yategura umugambi wo kuguha intsinzi. Tuvuga amina cyane, tuvuga haleluya. Ngo bahugira muri iryo joro ataco binona, ntibari bazi ko Yosuwa ari buze. Tuzamura ibiganza ku Mana tuvuga haleluya. Aza muri iryo joro, iri joro Imana yarungise Yosuwa ku buzima bwawe. Umwingene byagenze. Maze Uhoraho abaca umuhongo imbere y'Abisirayeli, babicira i Gibeyoni, barabahindikiranya babakinagiza inzira yose. Idugije i Betihoroni, babica ingenda gushitsa Azeka ni Makeda. Sema amina. Haleluya. 11 bakiriko barahunga, Abisirayeli bakimanuka bava i Betihoroni, Uhoraho arekura iki? Haguruka mucyo kibanzo uri. Sema haleluya. Sema haleluya. Uhoraho arekura iminana y'amabuye. Mana yanje. Abantu bari muri no teraniro, abasi bari inyuma yabo bari bagisigaye bataratsindwa. Uragiye kubicisha iminana ivuye mu gatangaye, kumbe mwijuru naho iminana y'amabuye. Tugamira ngo barekurira kiminana y'amabuye. Uhoraho
hejuru agenda arabahonda barinda bashika Azeka, nuko barapfa. Abishwe n'ubwo rubura baruta ab'Abisirayeli bicishije inkota. Amen. Tuvuga amina. Uhoraho kuyiminana kuri ba badayimoni, kuri ba bansi, kuri bya byago, kuri bya bindi. Uhoraho kuyiminana, uhoraho kuyamabuye, uhoraho kuyamabuye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Fata kakabuye gatoya wazanye kamwe. Cyane wagena ari ibuye nasize ku ajya ku meza. Nzanye akabuye nasize ajya ku meza. Ku meza muri biro. Urufuza mbere. Amen. Zamura amina. Zamura amina. Tugomba kubahonda, tugomba kubagira gute? Kubahonda, turabahonda nankeka. Ibyo bagukoreye nawe ugomba kubihoza. Umunana w'Imana. Imana yambwiye ngo abantu bari hano, hari abantu bari hano, abarozi bafashe amabuye bagenda bayashira hejuru ku nzu. Bafata ibuye barishira hejuru y'inzu yawe, we ntabyo uzi, ariko hari ibuye ririyo. Iryo buye Imana iragomba kurimanura irivaneyo mu izina rya Yesu. Impamvu hari ibintu wumva bidasobanutse ku nzu yawe, hari ikintu kiriyo kirerayo. Imana yambwiye ngo irakimanura uyu munsi, irakimanura uyu munsi. Tuvuga amina cyane. Irakimanura uno munsi, irakimanura. Uyu murozi yagiye arakampika, ashira ikambi hariya hejuru ku mabati yawe, aramanuka. Musi uzosanga yicaye hasi yakorotse byase bagenda. Mana yanje, sema amina. Zama dusenge, vuga ngo Mwami Yesu, kano kabuye ndagahinduye umunana, ndagahinduye umunana, ndagahinduye umunana, ndagahinduye umunana. Gakubita abapfumu, gakubita abagibeyoni, gakubita abansi, gakubita abangwanya, gakubita abamiga, gakubita ayayayayaya. Kubita mu izina rya Yesu, honda mu izina rya Yesu, honda mu izina rya Yesu. Wirabahondesha iyo minana amabuye ivuye mu ijuru. Nawe honda mu izina rya Yesu, honda. Gira ukwizera uhonde, gira ukwizera umene, gira ukwizera ushwanyaguze. Honda, 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 honda. Kubita, kubita ujya murozi, kubita ujya muntu, kubita ku biganza by'iwe. Arekure, narekure umugisha wawe, narekure isezerano ryawe, narekure ibyawe, narekure ubutunzi bwawe, narekure umugisha wawe, narekure isezerano ryawe, narekure ibyawe, narekure abana bawe, narekure ubutunzi bwawe, narekure ibyo wabiri yakuya, narekure ibyo wakoreye, narekure amasezerano yawe, narekure. Kubita, 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 pomora. Abo bami batanu bahonde, 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 abo bami batanu bahonde. Yesu, 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 Yesu. Yesu urakoze, Yesu urakoze Mwami, turagushimiye, tugukomera amashyi menshi mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mana yacu, amashyi menshi ku Mana yacu, amashyi menshi ku Mana yacu. Amen. Komera amashyi Yesu mu izina rya Yesu. Mwicare. Amen. Byukuri ntababeshe,
ntabwo dusenze nk'uko ndabyifuza, nk'uko nari ndabyifuza, ariko kubera gahunda zitayemo ntacu byitayemo. Sinari nzi ko baza kubatiza uno munsi, banyandikiye ndi hano rero nteza kandi kuja kubafasha. Haleluya, amen. Ako kabuye karakuremera, ejo subira ukazana. Karakuremera nawe ugashyira mu mufuko hari cyo kagutwara, kazana. Nabyaye bazo wikoreye imyaka 10 ntibyakuremeye. Je numva tudasenze nkuko nabyifuza, numva tudakubisa abazimu nkuko nabyifuza. Twa tundi mwadushize hahandi abashasha baje no munsi twasenge tubuye 5 duserukira, nzoyabwire ejo neza ico bisobanuye. Twasengeye tubuye 5 tune, nabwiye genda ushire hariya na hariya aho wifuza ko kaje. Niba ari inzu yawe uzi ko irimo ibitero bitandukanye mu mukerubi, genda ushireho iryo buye mwijoro ku murango umwanya wose. Uwo mukerubi azoveya amasaha 28 kuri 28. Amen. Genda ugashira hajye ukorera nimba bikunda, cyangwa ryatongo ryawe bagiragiye kukunyaga, genda ugashiremo. Amina. Acha tuzobiganire ejo neza. Namwe abatari baje igihe twasenge tubuye 5, mwe muze muzane 5, sibyo? Ni bande barahari? Muze muzane tubuye 5 ejo. Nuzotumira mushasha umubwira azana tubuye 5, no kuri radio tuzoyibabwira, no kuri televiziyo ndaza kwibabwira mwijoro baze bazana tubuye 5. Tuzosengera abo utwo tubuye 5, hanyuma namwe muzana ko kamwe ntacu. Hanyuma batakuremera uyazane yose niba utarayakoresha ntangora. Amen. Turi bukorere mu ibuye. Ibuye sindari basobanurira. Ibuye ni Kristo, ibuye ni Yesu. Bivuga ngo iryo buye harabazori citara ko bakagwa imitari. Reka dukorere Imana ntaco, tugende kandi abarekure. Munzane cya giseke hano, cya giseke hano dukorere Imana, gishira hano ku gicaniro. Fata kimwe mu gishira hano ku gicaniro, dukoreshe kimwe gusa. Nehema ya Goligota matele na ya milele, nehema yako, imba nehema kama nehema. Agurukana cyugomba gutanga. Niba ukeneye ikigira 10 gutanga ikigira 10 baguhereza envelope. Tuzi ikiganza huri, niba ukeneye gutanga ikigira 10 baguha ibahasha. Ari ukeneye ibahasha atayironse. Okay, abandi ni muhaguruke, fata ishikano ryawe urihagurukane tubisenge. Haleluya. Twaturi jambo Uwiteka Mana yacu, turasengera abana bawe, turasengera ubwoko bwawe, ubagirire neza, ubahezagire, ubahe umugisha, cyubahiro kibagarukire, nawe kikugarukire. Mana ubahereze byose bakeneye, cyubahiro kibicaye mu izina rya Yesu. Uwiteka we, Uwiteka we, Uwiteka we, murimo wawe muri twe. Uwiteka we, Uwiteka we,
Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Uwiteka we, Uwiteka we, embura umurimo wawe muri twe. Uwiteka we, Uwiteka we, embura umurimo wawe muri twe. Uwiteka we, hembura umurimo wawe muri twe. Uwiteka we, Uwiteka we, hembura umurimo wawe muri twe. okay, muhagarare turangize. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, nanje nziwe mu mahema yawe, utegereze sinzarambirwa. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, aha yes. Amenye kuri ibyo nibyo. Amen. Amen. Haleluya. Turiko turarangiza ukwezi k'umunani, ndabingiza iminsi yo kurangiza ukwezi k'umunani tuyigendemo neza no kuri. Nimba Imana ikirasokora inyuzi ziri mu ndika zikurayo, yonanirwa n'icyo kibazo cyawe. Oya nukuri kw'Imana hari ibintu Imana ikirasokora utabonesha amaso, kirasokora. Kadukomera amashimana dusenga. Mana mu izina rya Yesu, uhezagira abana bawe, uhezagira ubwoko bwawe, uhezagira ino hanga. Ndabasabiye umugisha, ndabasabiye ibyiza, ndabasabiye umuhezagiro, ndabasabiye kuroranirwa, ndabasabiye kwagukirwa. Mana ubahezagire, ubahe intahe kugeza ejo. Abatari bafise intahe baze bagarukira bahaye intahe. Urakoze, turabigushimiye, tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu. Amen.